إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا الإسلام، والحمد لله الذي هدانا الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على ختم النبيين والمرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Inyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we yatoboye mu idini rya Islamu akanadufasha mu bagerageza kuri imani. Leka dusabe amahoro imihezagiro nabyo bihundagazwe kubasozerera intumwa n'abahanuzi, umwarimu mwiza, icyitegererezo cyiza, nawe se wundi n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwejeje kumva ikigwa dufise uno munsi. Ndiyo. Ikigwa kivuga kiti abantu bavugwa mu kigabane cy'Abaroma, ikigabane cya mbere kuva ku murongo w'18 gushika ku murongo wa 27. Mbega n'abayisilamu canke n'abakristo? Nyuma y'ivyo impembo bazohabwa ni nyabaki? Niyi. Leka rero kugira ngo abantu bumve aba bavugwa abaribo, tuze kumenya abavugwa abaribo, tubanze dusoma umurongo hama turangirize nyene ku murongo wa 27. Abantu turaza kugenda turasobanura kugira ngo abantu bamenye abavugwa ngaha abaribo. Ukaza kumva n'abayisilamu sawa, ni umva n'abakristo naho nyene biraza gutahurika kabisa. Some yo nyandiko Abaroma 1:18. Ndiyo haragira ati kweli uburake bw'Imana ndiyo bwarahishuwe, ndiyo buvuye mu ijuru. Uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye hehe? Mu ijuru. Ndiyo ubwakira ubwo irakira ndiyo ukutayubaha kw'abantu. muze kumviriza turaza kurabara abantu batubaha Imana. Mbega n'abayisilamu canke n'abakristo? Tuje tumenya n'impembo bazohabwa mu nyuma. Bandanya no kugabitanya. Tugiye kurabarera bagabitaniriza Imana hagati y'abayisilamu n'abakristo. Bandanya banyikirisha ukuri. Ndiyo ukugabitanya kwabo, nukuvuga ukuri kw'Imana abantu barakunyitsa bakoresheje ukugabitanya kwabo. Ibigabitanyo vyabo bigatuma baka Imana ukuri kwayo. Turaza gusuzuma mbega abo baka Imana ukuri kwayo ni bande hagati y'abayisilamu n'abakristo. Bandanya kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana, mw'abantu muri ngaha, ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo. Ebana birigaragaza neza muri twebwe nyene. Bandanya Imana yari yabiberetse. Imana ntiyigeze ibihisha, yabishize ku mugaragaro. Apana ryateka mitwe mw'ivy'Imana nibanga. Apana iryo teka mitwe ngaho no musi nirikora. Bandanya kuko bitaboneka vyayo, ibitaboneka vy'Imana nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo. Imana mu cubahiro cyayo cyambere niboneka. Ibi rero nivyo bituma Imana igaragaza, ibi bitaboneka vyayo bigaragaza icubahiro cy'Imana n'ubushobozi bwayo. Bandanya bibonwa neza. Ndiyo uhereye kuremwa kw'isi, uhereye ku kuremwa kw'isi. Herama ndabakarorero, uravye isi ukuntu yaremwe atankeka, utiziziwe n'abadayimoni, ntange kurabona kuba ubushobozi bw'iki bw'Imana. Ariko abateka mitwe, hari abateka mitwe baca bavuga ngo twe dushaka kuza turasenga Imana tubona. Kubera iki? Niyo Mana itaboneka, iyo ntibemera kuyisenga. Bagaca bazana ibigirwamana, bakazana ibishushanyo, bakazana ibintu bitandukanye kugira ngo baze barabisenga. Aba rero basenga ivyo bishushanyo banse kwemera ubushobozi bw'Imana butaboneka. Mbega n'abayisilamu canke n'abakristo? Bandanya turaza kubamenya. Umwarimu yari ngaha, ujya mugabo kare niwe yari karavuga bashizemo akaririmbo ngo tuzobamenyera kuvyo bama. Tutawatambua kwa matendo. Niko mariko murahiri Imana iboneka. Abasenga rero Imana iboneka, iza kugira ubushobozi ari kwirinze kuboneka. Abo turaza
bandanya. bimenyekanishwa n'ivyo yaremye. Twebwe abayisilamu ubushobozi bw'Imana tubwerekwa n'ivyo yaremye. Ndiyo kugira ngo ntibagire ico bireguza. Ibi byose rero nukugira ngo ntaze haboneke ihoja ku munsi w'imperuka wowe uvuge ngo je n'ivyari bimeze uku. Imana yarabigaragaje turavye ubushobozi n'ivyo yaremye turabona ati ubu n'ubushobozi bw'iki bw'Imana. Turabona ko yaremye isi. Ndiyo yaremye ijuru kweli kabisa. Iyo mviringo yafashe amajuru ikayashira hejuru nta nkingi ntiririgera rikoroka n'umunsi n'umwe. Ibi byose biragaragaza ko ari ubushobozi bw'iki bw'Imana. Bandanya kugira ngo ntibagire ico bireguza. Ndiyo kugira ngo ntibagire ico bireguza kweli kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana. turagenda gahoro. Aba bantu rero bamenye Imana hanyuma ntibayubaha nk'Imana. Mbega niba mbega ikigaragaza yuko aba bantu tuza kubamenya mbega babaza ko ari iki. Hari abantu bamenye Imana ariko ntibigeze bayiha icubahiro nk'ubumana bwayo. Aho gusenga Imana baza gusenga ibirema vy'iki vy'Imana. Bandanya arabandanya. Ndiyo ntibayishime. ntibigera bashima Imana. Aho gushima Imana uno musi bashima ibiremwa vyayo. We ntaburumva ebana atitaye mw'izina rya Yesu. Sawa arose utwaja mw'izina rya Yesu. Agiye kuryama mw'izina rya Yesu. Ivyo agiye gukora vyose mw'izina rya Yesu. Aba bantu rero bafashe Imana ntibayiha icubahiro cayo. Aho kujya mw'izina ry'Imana uvuga ati bismillah ivyo ugiye gukora vyose ubikore mw'izina ry'Imana. Bo babikora mw'izina ryande rya Yesu. Abare bakora ibintu mw'izina rya Yesu batabikora mw'izina ry'Imana n'abayisilamu canke n'abakristo. Uri ngaha wese afise ubwenge araza kwiha inyishu. Bandanya ariko ndiyo bacitse yumvira ivy'ubusa. Aba bantu rero bataha Imana icubahiro cabo ngo bacitse abiyumvira ivy'ubusa. Tugira tubarabe. Ndiyo imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Aba bantu rero bafashe icubahiro c'Imana Imana ntibayiha icubahiro cabo. Imitima yabo yacitse y'imburabwenge. Nta kindi imitima yabikora atari ugucura umwiza. Bibereye mu mwiza nta muco barigera bajamwo. Bandanya biyise abanyabwenge bacika ibipfu. gasubiremwo biyise abanyabwenge ndiyo bacika ibipfu. wallahi nanjye ndemanga ko biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Impamvu biyise abanyabwenge bagacika ibipfu sinumva ukuntu wofata umuntu yaremwe n'Imana akaremerwa mu nda ya Bikira Mariya kubera yaremwe ata mugabo Mariya yabaryamanye nawe uwo muntu cyubaka ngo umwite Imana. Niba umutima wawe utacitse imburabwenge wowe utacitse igipfu ni gute wofata umuntu yavyawe n'umugore ukaza kumwita Imana? Bandanya kumbe bagenda barapfuye Mari. Bandanya icubahiro c'Imana idapfa. genda gahoro mu cubahiro c'Imana. Hemwe ngo Imana irapfa? oya Hemwe Imana irapfa? ekata. Na Bibiliya ivuze ngo icubahiro c'Imana itagira gute idapfa. mugabo babateka mitwe mu kanya baca batubwira ngo Yesu yagize gute yarapfuye. hanyuma inyuma yo gupfa ni ndagusenga we Yesu we Mana yanje. kandi yagize gute yarapfuye. kumbe ngo icubahiro c'Imana idapfa babigenza gute baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. genda gahoro. Hemwe Yesu si umuntu ntasa n'abantu. Ibirirwa baratubwira ngo yaragize gute yarapfuye. Icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Nuno munsi uzogenda uzosanga ahantu mu mayira abiri basize urusaraba runini ukaje usanga bashize ko umuntu ngo yitwa Yesu ku musaraba. Basanga ameze gutya umuntu w'umugabo n'ubwanwa n'amakoti n'ibirato agaca agenda ngo Yesu umwitse mu bicumuro vyanje n'ivyo vyakwishe ngo dukize ibicumuro vyacu ngo dukingire n'umuriro udahera. Amen. Ariko arabwira iki? Urubaho ngo basengere ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Ngira mbaza abantu muri ko murakoresha ubwenge mwese muri ngaha abantu bafise iyo sifa n'abayisilamu canke n'abakristo? baratwishura. Mwese abantu mwese muri ngaha mukoresha ubwenge. Abantu bakora ivyo bafata icubahiro c'Imana idapfa bakagikaba bagaca basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa n'abayisilamu canke n'abakristo? basenga Yesu kandi yarapfuye. kandi batubwira ngo yarapfuye. Abo n'abayisilamu canke n'abakristo? baraduhinyisha. Abo rero
bakora ibyo Imana yacivuga ngo biyise abanyabwenge bacika iki ibipfu kumbe nubwo tubabona bicaye iruhande yacu n'ibipfu kubwa Bibiliya uri n'amatwi yo kumva niyumva inyandiko ntirahera n'ivy'ibiguruka n'ibigenza amagurane hariho rero n'abandi abantu uza gusanga baracafye abamarayika mu masengero ngo abamarayika baraguruka urumva abo rero bakabacapa bafise n'amababa abo rero bose ngo biyise abanyabwenge bacika ibiki ibipfu bandanya n'ibikwega inda hasi hariho n'abandi mu buhinga usanga basenga inzoka abo nabo babonye inzoka baravuga ngo babonye Imana yabo abo rero nico kimwe n'abasengande Yesu na Mariya aho usanga yayihonyoye bandanya aragira ati niyo harabandanya kweli nico cyatumye Imana rero ibaheba bajya abantu rero basenga Yesu bagasenga Mariya bagasenga abamarayika bagasenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa bajya bose mu Imana yagize gute yarabahevye burya bose ntimwibaze ngo nabi Imana oya shetani yarabiziziye bandanya ngo bakora ibiteye isoni burya ibyo bakora byose wallahi birateye isoni iyumvira umuntu Mariya yashize mu mugongo akavuga ngo inumire bebe nawe uri umuntu w'umugabo n'ubwanwa abantu ugaca ugenda ngo ndagusenga we Yezu we Mana yanje urajya gusenga umuhungu wa Mariya umuntu yahetse mu mugongo akigira ko pipi akigira ko kaka ugaca ugenda kumusenga uri umuntu w'umugabo biba vyagucanze byarabacanze aba rero imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu bandanya inyandiko harabandanya mwari muracari ndende bonona imibiri yabo barayonona reka nagore ukuntu bonona imibiri yabo uno munsi umuntu arahagarara imbere y'abantu we bana ngo afata umukati ngo arawumanyura ngo awohereza abigishwa biwe ngo aravuga ati ngo akira muri mwe mwese ngo uyu n'umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi bakize ibicumuro ngo ivyo murabigire munyibuka woraza kurya umuntu ntiwumva kuri kuronona umubiri wawe kurya umuntu none abantu barya abantu babita ngwiki ugacumwa n'amaraso yiwe abo s'abarozi ngo bamaze gufungura ngo yabira ikarisi y'amaraso arayihezagira ngo arababwira ati ngo mwakire munywe mwese ngo ya n'amaraso y'isezerano rishasha agiye gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro ivyo murabigire munyibuka abo s'abarozi none abo n'abayisilamu n'abakirisi inyama baraziriye amaraso barayanyweye none ubiyo mugiye gusenga musenga gakampara amagufa gusa basenga amagufa munyuma n'amagufa bazoyarya bandanya inyandiko harabandanya niyo ukuri kw'Imana rero bagukavye ibinyoma reka naguha akarorero wallahi ukuri kw'Imana baragukavye ibinyoma uno munsi ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa y'Imana rivuga ngo usenge Imana yose uyikunde kuruta byose mugabo abateka mitwe kubera babihigamwo ubugari baca bakubwira ngo Imana datarugira byose ni Imana y'umwana ni Imana mutima mweranda nimba ukuri kw'Imana mutagukavye ibinyoma kubera iki mutagendera kwiri bwirizwa rya mbere rivuga ngo usenge Imana yose uyikunde kuruta byose nimba atari iteka mitwe abantu rero bafashe Imana yari imwe bakayigiramwo zitatu abo ngo biyise abanyabwenge bacika iki ibinyoma ibivume ibipfu biyise abanyabwenge bacika ibipfu reka nabakarorero ushima babaye ibipfu umuntu ariga akiga maternelle yamara maternelle akagenda muri primaire yeza primaire akamara na secondaire yava secondaire akinjira no muri universite yose agaheza mugabo amubaza ngubwirizwa rya mbere rivuga ngo iki ngubwirizwa rya mbere rivuga ngo usenga Imana yose uyikunde kuruta byose agaca ngo ariko ngo hariho n'Imana y'umwana Mungu bebe Dieu bebe wowe nawe wumva nimba ububwenge kuko butacitse ubupfu gute wovuga ngo ibwirizwa rya mbere rivuga ngo usenga Imana yose uyikunde kuruta byose munyumuze kuvuga ko hariho n'Imana y'umwana byagucana je navutse Imana yitwa mwana wallahi ngaha n'ubwanwa butanguye kuza mwimvi nubira cyitwa mwana yarazinganye tuyigurira ubuyi je ndatanga bitanu mugabo turabe ko yopfa weho musururu turagura ubuyi umusururu turabe ko yokura muneke kuyita mwana sawa ikure bandanye iyo nyandiko harabandanye niyo bagasenga aba bantu rero babandi biyise abanyabwenge bagacika ibipfu baca batangura gusenga bagakorera icaremwe umviriza bagaca bahitana icaremwe iki caremwe mbega ni ikihe ni Yezu yaremewe mu nda ya Mariya
bagaca bafata n'iki cyaremewe mu nda ya Mariya bakagira gute? Bakakirutisha iyakiremye. Gezaho ngo bagafata icyaremwe bagaca bakikirutisha iyakiremye. Wallahi thumma wallahi, uno musi turi dimanche ugiye ku rusengero ebana 80% izina rivugwa cyane ni Yesu gusumba izina ry'Imana. 80% havugwa Yesu. Ahubwo 8%. Mbere ni 8%. Wabigabanije. Sawa, havugwa Yesu gusumba izina ry'Imana. Ndagushima mwami Yesu, haleluya. Niwe gitandara cy'ubugingo, haleluya. Uri Imana ikomeye cyane, haleluya. Warapfuye urazuka, haleluya. Utwitangira ibyaha byacu ku musaraba, haleluya. Uri Imana nzima. Iyo mbere y'amajambo, ayo majambo uyavuge nk'imbere y'igipolisi bo guha inkoni. Ngo uri Imana ikomeye cyane, haleluya. Ngo watwitangira ibyaha byacu ku musaraba, haleluya. Warapfuye. Imana irapfa. Ibo bivuga imbere y'abanyabwenge nibaca baguha inkoni. Kubera rero yise abanyabwenge bacika ubupfu n'ibyo bavuga byose ntibashobora kubitahura. Niyikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Imana rero niyikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Nyandikira bandanya. Ndiyo. Ngeze kuri 26. Aho. Nico cyatumye Imana ibaheba. Imana rero kubera bakoze ibiteye isoni, aho gusenga Imana basenga Yesu, bagasenga ibishushanyo bya Mariya, bagasenga Yozefu, bagasenga ibiti by'imisaraba, bagasenga ibibumbano. Aba rero ngo Imana yarabahevye kugira ngo bakore ibiteye isoni. Bivuze ivyo nona. Ndiyo. Kuko abagore babo bifuze ivyo nona. Bifuze ivyo nona imibiri yabo. Kuko abagore babo ndiyo imibiri yabo ndiyo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi. Imibiri yanyu yaremewe mwaragihinduye ukundi. Ntimugisenga Imana, ivyo gusenga Imana mwarabihevye, mwe mwisengera iki? Ibishushanyo. Hama rero hagati y'aba bantu bariko baravugwa ngaha n'abayisilamu cyane n'abakristo. Genda muri Luka ndabereke yuko uyu Yesu atarakwiye gusengwa, ahubwo mwari mukwiye gusenga Imana yaremye nde? Yesu. Genda 1:39. Luka 1:39 ubutumwa bwiza. Ndabereke impamvu bacitse ibipfu. Ndiyo. Muri iyo minsi Mariya arikora. Mariya yaripodoye. Agenda yitaja mu mugaba mu gisagara cy'Yudaya. Acha yigira mu gisagara cy'Yudaya, aragiye kuramutsa mwene wa Elizabeth. Ndiyo. Yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabeth. Acha yinjira mu nzu kwa Zakariya aramutsa mwene wa Elizabeth. Ndiyo. Maze Elizabeth yumvise mukanya ya Mariya inda ikinagira muri we. Elizabeth yumvise indamukanya wa Mariya inda ikinagira muri we. Elizabeth yuzuzwa mpwemu yera avuga n'ijwi rirenga ati. Elizabeth acawuzuzwa mpwemu yera acavuga n'ijwi rirenga ati. Mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Mu bagore irahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Igereza ngira mbaze nimba koko batiyisa abanyabwenge bagacika ibipfu. Imana n'urubuto cyangwa Imana niyo yaremye urubuto? Nimba Yesu ari urubuto mu nda kwa Mariya, wewe ugenda kumusenga buri kugihe cyangwa uba wacitse igipfu? Aona Moses ni ishuri. Akabazo ndabasigiye. Nimba koko ubwenge buri kugihe Yesu n'urubuto mu nda ya Mariya, wewe Imana n'urubuto, wewe ugiye kumusenga wabanje kwiyumvira ko yabaye urubuto mu nda kwa Mariya? Ubwo rubuto rwasizemwo. Ubwo rubuto rwasizemwo mwonde ninde yarushize mu nda kwa Mariya? Kugira uje kumusenga. Gica kamufashe ngo takibiri. Allahu akbar. Nuko bimeze. Sawa. Noneho rero ndabira Luka honyene Luka 2:42. 2:42. N'urubuto ubwo abaye urubuto nyuma kwavuye mu nda ya Mariya. Ndiyo. Nuko amaze imyaka 12 avutse. Yesu rero amaze imyaka 12. Nimba koko wowe wagiye gusenga Yesu, ubwenge buri kugihe utacitse igipfumu ko yanyandiko yabivuze, Imana iragira imyaka 12. Wallahi yumvire wowe ugiye kuyisengura umutama bajya bose nga nta no madafisi imvi ngabari nta no madafisi ukacugenda gusenga Imana ifise imyaka 10 uruta bandanya harabandanya niyo baraduga mu mugenzi we minsi mikuru waruri bari bagiye mu munsi mukuru. Nawe yumvira Imana batumira mu munsi mukuru bandanya banonoso ivyo minsi barahindukira uwo muhungu gasubiremo uwo muhungu Yesu
oya handitse ngo iyo mana Yesu gasubire uwo muhungu umuki uwo muhungu Yesu wowe ugenda gusenga umuhungu w'imyaka 12 nawe uri umuhungu wambaye muhomora batama wowe ugiye gusenga imana y'imyaka 12 umuhungu w'imyaka 12 wowe uri mutamu uri kuramera imvi uri umunyabwenge cyangwa uri gipfu inyandiko gahemu iraba abayisilamu cyangwa iraba abakristo kabisa abanyabwenge baraza kwihinyisha umwanya urahetse basi inshallah turagaruka fanya mashukuru assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir Allahu akbar imana y'umuhungu nigitangaza kwenye kiti hagurutse mwarimu wawe twumve kungene yinyapfa nta kundi mwihanga murakoze kuduha umwanya tugomba dufate iminota 20 ku ruhande rw'abakristo iminota 20 ku ruhande rw'abayisilamu iraheze na umwarimu ku ruhande rw'abakristo ashike hano mumumvise Bwana Moses mumukomera amashi ariko araza kugira ngo afate iminota 20 yigishe abayisilamu ivyo badatahura karibu kuko ari umwigisha Mose yakuye abantu mu buja akure mu buja no kutamenya. Haleluya Amen. Reka mbanze shimire abayisilamu bose muri rusange Ego kuko bifashishije amajambo ya Paulo Ego kabisa mu gihe mu minsi iheze bavuze ko Paulo ari umusazi adakwije ariko babonye yuko ati twaherewe nta kundi reka twifashisha amajambo y'umusazi niyo yodufasha kabisa kuko turabona harababa abakomera amashi ndakigushimye bakomera amashi abakomera amashi kuko wabonye ko atahandi wo kwitura atari kwa Paulo kugira ngo ashobore kugufasha cyangwa bahindutse basazi nkawe wakoze hanyuma ikindi ndamushimiye reka mbanze ndamuramutse 18 17 migani 17 avuga gutya ubanza kwitwara umuntu iyo abanze kwitwara akagenda muri sentare mengo niwe afise urubanza atanguye gutanga ibirego byiwe ariko waburana atanguye gutanga ibirego byiwe muri sentare uwo baburana atari hari bajya bacamanza bari hajya batagize amatohoza bamenye n'uwo wundi yaje kwitwarirwa wo kwiyumvira yuko ngo ibyo yavutse ari ukuri ariko waburana ariko uwo baburana rero nawe yamara gushika agatanga ibirego byiwe acamumara amazi kabisa kubw'icyo ndashima yabanje kwitwara kandi ibirego byiwe yabitanze kandi mwabyumvishe nanjye ngomba ntange ibirego by'iwanje hanyuma muze kuraba iwavuze ukuri uwo ari we mu majambo yatangiye gutanga yisunze icyete cy'abaroma 1:18 kugeza ku murongo wa 27 haravuga ngo mbega abo bantu bavugwa ngaho muri icyo gice cyane muri ayo majambo n'abayisilamu cyane n'abakristo kandi abo bantu bazohabwa iki ngomba ugenda buke buke usure muri ayo majambo nyene 18 uburake bw'Imana bwarahishuwe ubwa mbere uburake bw'Imana bwarahishuwe bumvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu bose n'ukugabitanya gezaho kumbe uburake bw'Imana bwarahishuwe bumvuye mu ijuru burakira abantu batagirane batubaha Imana ariko nta murongo yigeze atanga werekana yuko abariko baravugwa ngako yabiyenyere ku bakristo yuko ari abakristo ariko nta murongo numwe yigeze atanga uvuga yuko abakristo batubaha Imana ariko cyangwa ntanga umurongo muri Qur'ani werekana yuko abakristo bubaha Imana hanyuma nawe niwaza uze gutanga umurongo uvuga yuko abayisilamu bubaha Imana gatanu 82 Qur'ani 5:82 muri Qur'ani aho nyene kabisa amajambo yanditswe n'intumwa itazi gusoma no kwandika narutsa hakika
Mubyukuri utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Abansi gusumba abandi bantu ku Waislamu ni Wayahudi n'Abayuda na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. N'abajya bandikanya Imana batagira n'igitabo. Na utawakuta wale walio karibu na walio karibu. Hanyuma uzatusanga hariho uwundi nubwo abandi bantu kwa urafiki na Waislamu. Uzagenda buke bari impande y'Abayisilamu kuba inshuti cyane abagenzi. Ni wale wasemao nibaje bavuga bati sisi ni wa Kristo. Twebwe turi Abakristo. Hayo icyo rero ni kwa sababu wako miongoni mwao. Ubwambere mu Bakristo nuko muri bo wana vioni harimo incabwenge na wachao Mungu kandi bo babubaha iki Imana. Abakristo harimo incabwenge kandi bakubaha iki Imana. none abantu bubaha Imana ni gute bavuga yuko ari wasengira igigwamana? Bachanganyikiwe nyamba tari kuzazanirwa wagize yarigasiwe mugabo se wenda gutahura twarebye mu cyata cy'abaromanyene ntuhazinge turabandanye yashize n'igitambaro nk'umudamu nyarupfa 19 ndio kuko ibyo umuntu yomenya by'Imana byerekanwa muri bo. Imana ariyo yabiberetse. Yego 20 bandanya kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo. Ibitaboneka byayo ariko bushobozi bwayo. Yavuze ati umuntu afite ubwenge bukwiye arazi neza yuko ibiriho iboneka n'ibitaboneka byaremwe nande n'Imana. Kiretse umuntu adafite ubwenge niyo yovuga yuko atamana ihari atari yabishizeho. Bandanya abudashya n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye kukuremwa kw'isi. Bandanya bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ihage icyo bireguza. Bandanya kuko bamenye Imana ntibayubahe. Abo bantu kumbe hari abantu bamenye Imana ariko ntibigeze bayubaha. Murata kuduha umurongo bw'Abayisilamu ubemerera ko mwubaha Imana. Bandanya nk'uko Imana nibayubahe Imana nibayubahe nk'Imana ntiyabashimiye ntiyabayishime ariko bacitse abayumvira iby'ubusa. Bacitse abiyumvira iby'ubusa. Imitima yabo y'imburabwenge icuru mwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Kubw'ibyo pointi y'abanyamukuru naho yari ihagaze yuko ngo baretse gusenga Imana nzima y'ukuri hanyuma basenga ibishushanyo bisa n'umuntu agirane apfa. Yakiyavuga ati twebwe Abakristo ngo nitwe tugirane ngo nitwe dusenga Yesu kandi yaragizene kandi yarapfuye. Ngo tukareka gusenga Imana nzima tugasenga umuntu agizene yapfuye. Jengo banibariza Abayisilamu ndabe kubemeranya n'umwigisha wawe avuye ngaha. Abayisilamu bemeza neza yuko Yesu yapfuye ku musaraba amaboko hejuru. Abayisilamu bonyene mbuza Abayisilamu bonyene bavuga ati biratangaje kubona aba Bakristo basenga umwana wa Mariya yabyawe n'umugore hanyuma ngo bakamwita Imana kandi yarapfuye aho gusenga Imana nzima idapfa. Icyubahiro cy'Imana idapfa baragikabye basenga umuntu apfa kandi asa n'ibishushanyo. Abemera ko Yesu yapfuye bashyira amaboko hejuru. Abayisilamu manika amaboko mu Isilamu. Yego Abayisilamu. Wabivuyemo. Wabonye rero. Wabivuyemo. Abayisilamu bati yaduhenze Yesu ntiyigeze apfa. Kubw'ibyo rero umupira urabasubiyeko. Ko bahakanye ko Yesu atigeze apfa. Uyu mwigisha rero mu mirimo y'Abayisilamu habamo imigwi ngahe? Ibiri. Abayisilamu baravuze bati n'andi majambo twebwe ntitwemera ko Yesu yapfuye kuko Imana ntipfa na Yesu ntiyapfuye. Imana iri mu ijuru nayo ntipfa. Kumbe Yesu ni iki? Ni Imana. Ariko kuko uyu mwigisha bwira ngo Yesu yaragizene yarapfuye. Sasa hapa ni kushagwa kusuka wala kunyoa. Usiniangalie. Sio bagize kuwa Waislamu. Kuki sinabye wa Waislamu gutwenga. Hapa kuna kucheka hapa. Ndio Muislamu.
hanyuma aravuga ati biratangaje rero ngo kubona abo bantu leta z'abakristo nta mukristo kuri asenga ibishushanyo cyane ibigirwamana ibyo biri mu bayisilamu ndaza kubyerekana bariyo ariko yambaye ndabashije ku buriri rero ngende kuko ubwenge bwiwe bwavuze yemeye ko Yesu yagitsene yapfuye ngo ariko Imana nigirane ntiyipfa ngenda muri Kurani 8:24 gabe ko aratapfuye Yesu yarapfuye aragirane araduka ariko ara yarapfuye muraza kutwereka aho yazutse 8:24 Qur'ani ivuga gutya 8:24 ndio enyi muri amini murago ntwari kandi bacabande muri Qur'ani aya majambo ya Allah yarutsa enyi muri amini yemwe mwamaze kwizera itikieni Mwenyezi Mungu witabire Imana na mtume wake n'intumwa yayo anapokuiteni iguhamagariye katika yale aliyokupeni uhai mzuri muri bijya biguha ubuzima kandi bwiza duniani na ahera mwisi no mwijuru fuateni amri zake Mwenyezi Mungu mukurikire ayo mategeko y'Imana na makatazo yake nibyo yabujije na jioni ya kuwa Mwenyezi Mungu kandi mumenye yuko uyo Allah huingia kati ya mtu amaze kwinjira mu muntu na moyo wake mu mutima wiwe mara akafa arachapfa none gayemwe suko none ahandasanga umutego ndazi kuranda kugwamo uza wihende uyu ni Allah yinjiye mu muntu acapfa kubera iki Allah ntashobora kuba mu bantu kabisa ariko Imana yacu nzima iba hehe iba muri twebwe ngo Imana y'abayisilamu igiye gusanga hira ikaba mu muntu ikipfa ndaza gukora ikibazo cyabaye uza guca duhaninisha yego aguteze baina kuburi hakiri kare hanyuma biratangaje rero kubona yuko abakristo bico bakoze cyose ngo bakivuga mu izina rya Yesu bico bavuze cyose bakivuga mu izina rya Yesu ngo Yesu ngo niwe usanga avugwa cyane mu rushengero ngo gusumba iki Imana kubera iki Abakolosayi 3:17 Abakolosayi 3 muri Kurani nahaza Yesu niyo Mana nyene muri Kurani nahaza Abakolosayi 3:17 ivyanditswe bivuga gutya kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Twebwe abakristo twarahawe uburenganzira yuko ikintu cyose tuzokora ari jambo cyangwa gikorwa ni ngombwa tugikore mu izina rya Yesu, no gusenda amajini no guhirukana amajini, ibintu bitandukanye tubikora mu izina rya Yesu. Vuga amena. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Wamesha kufa kabisa. Tayari. Hanyuma ya jamii majabra nilikuwa ndagarukako. Mugabo pointi wa nyamukuru nabonye yuko yahagaze ku giti kutereke ubumana bwande bwa Yesu. Kuguhakana yuko Yesu atari Imana. Ngo kubera iki? Ngo kuko amaze kugenda mu nda ya Mariya, ngo turade yuko ngo yabaye iki? Urubuto. Kuko ngo Gaburiyeli yazanye ubutumwa bwiza amutwara pande kwa Mariya. Hanyuma Mariya agiye kuramukanya na Elizabeth yamubwiye ati n'imbuto yo mu nda yawe iragizene irahezagiwe. Acavuga ngo none ngo Imana ngo n'urubuto ukuntu kutamenya. Iyo wanda kunyabega ijambo ry'Imana ni iki? Petero wa mbere 1:2 mwananje. Petero wa mbere 1 ndio 2. Petero wa mbere 2:3 2:3 avuga gutya amajambo y'Imana avuga gutya rimwe kuko mwabyawe ubwa kabiri. Kuko mwabyawe ubwa kabiri. Twebwe abakristo tutabyawe n'imbuto ibora. Ntitwabyawe n'imbuto ibora. Ariko mwabyawe n'imbuto itabora. Mubiheshejwe niki? Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho kandi rigahoraho. Haleluya, kugira amena. Kugito ijambo ry'Imana n'imbuto. Kandi na Gaburiyeli nawe amaze kugenda kwa Mariya yamuzaniye ijambo. Bigishemye iryo jambo rero igihe Mariya yadakira agizera byatse rigenda mu nda kwa Mariya ryambara iki? Umubiri. Yohana 1:14 mwananje. Yohana 1:12 14 14 ndio 2:14 jambo ry'Imana rivuga 14 Yohana
rimwe 14 ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi uwo jambo yagize kandi uwo jambo yihaye umubiri basi basi kandi uwo jambo yihaye iki umubiri muze kuza kutubwira rero ubu jambo yihaye umubiri yari hehe nyamatari mudapamariye birabaroka nimundabe dutabagize kuba abayisilamu si wewe nimupeye muze mwizere umwami Yesu nibihangane kubw'ibyo rero abakristo bose ku isi nzima umukristo atizera ko Yesu ari Imana uwo si umukristo ni umwisilamu uwo ni umwisilamu mugenzi wanyu kandi muzohananwa nibarindire ibyo mubimenye kabisa ukazoba umukristo atari ko Yesu atari Imana uwo si umukristo ariko rero aya majambo rero agaruka hehe mbega yega bande twamaze kubona neza yuko twebwe abakristo Imana yacu dusenga ni Imana nzima kandi yatudashyize ijambo ryayo abakristo ntidusenga ibigirwamana dusenga Imana nzima kubera iki na Korani yatwemeje yuko abakristo ubwa mbere harimo icyabwenge kandi bubaha Imana abantu bubaha Imana wohindukira kuvuga gute ko basenga ibigirwamana kandi bishusha abo wapiga n'ibyanditswe byabo by'ikorowani n'abantu niyo ngorane bafise mbere yuko uza kwigisha ngaha bandusoma ibitabo byawe bitahure wera kuza kwigisha abakristo bacumura mbiza abo bagacana duhinurirako kubw'ibyo rero ngo abakristo ngo basenga ng'umuhungu akana k'agahungu umusore ngo mugabo ajyaho ngo n'abatanu jesi ndi kubwenge bwawe bukura neza kweli Korowani 163 Korowani 163 Korowani ijana gatatu abatuzobigisha gushika byarigaye muriko muransarada tanamazi muriko murangura zanamazi ngaho mbanze ndiko ndabigisha ku buntu n'umusigiti nabyo mworongo 163 jamani Korowani inasemaje Korowani naona kama yenezi atwa hiyo nyingine haravuga ngo nuko rero inasema hivi basi na wamwabudu Bwana wa nyumba hii Al-Kaaba. Sasa kwa maneno yako Bwana, tukisema Bwana maana yake ni mwanaume, si ndio jamani? Kwa hiyo Yesu ni mwanaume na Mungu wako ni mwanaume, tatizo liko wapi? Nana sikime kukindi changu tutubwira ati uyu muhungu tunaliwe Yesu niyo maana yacu aba dusega mu Kisilamu. Bwana wa nyumba hii hata uja na menya gutengara yawe Al-Kaaba kandi bijya ndi mara mara uja namaze kubibona. Kubw'ibyo rero ni ngombwa abayisilamu muze mutugaragarize neza abantu basenga ibi bintu cy'ibigirwamana ntabwo ari abakristo ariko nabaki n'abayisilamu. Korani 6:151 kuzigura 151 isiguro 6:151 unaenda kwenye point jama 6:151 6:151. Okay mwalimu, nimefika pale. Anza kwenye point. Okay, sema nenda kwenye point. Kuacha dini yake, kuacha kusali, okay. Ama Uislamu wanaze ko nahabutse ama Uislamu alhamdulillah ati turashimira Imana ingawa umetiliwa ushirikina ngo ngenda sigura ingawa umetiliwa ushirikina, lakini si ule ushirikina hasa wa kuwatoa katika Uislamu. Alhamdulillah, ucanye ubwisilamu turashimira Imana ati naho mu bwisilamu twashitsemo ukubangikanya Imana ariko ntago ari kude kubangikanya Imana ko tuma kudukura mu bwisilamu. Kubw'ibyo rero ito turabishimira Imana.
ukuvuga gusenga ibigirwamana nukuvuga rero gusenga ikitari gusenga imana hanyuma ugacibanyikanya n'iki n'ibigirwamana. Ibyo abayisilamu barabishima, ahubwo niwaza rero uza kutubwira kuko ni ikintu mushima mukengurukira iki imana, yuko naho mukurikira ubwisilamu ariko murabangikanya imana. Sawa, muze kutubwira rero ni ibihe mubangikanya imana yanyu ibyaribyo nibiki? Ntabwo batitore ko ngaha kandi ni mwebwe muri ko murabyivugira ati naho ubwisilamu bwashitswemo ukubangikanya imana, ibyo turabishimira imana. Kubera iki? Ati ibyo ntibyotuma bidukura mu bwisilamu. N'abatari mwebwe muvwajya mu cyete cy'abaroma, mwebwe nyine musenga ibigirwamana mukareka gusenga Yesu ariwe mana nzima, ni bande? Saba Isilamu. Kubyo udasenga Yesu wese arabangikanya imana, aribo Bayisilamu. None ubu ntimufashwe na murajahe nasi Korani biputse umuntu wese adasenga kubera iki? Yohana 14:14 Yohana 14:14 usenga ikindi kintu atari Yesu uwo majambo ndio nimwasenga mwizina ryanje yabutasiga amasegonda 14:14 Yohana ababwira gucyane musabe mwizina ryanje uzobaha. Okay, mwizina ryanje Yesu ariko aravuga ngo nimwagira ikintu icyari cyo cyose muzosaba mwizina ryanje zogikora, jewe Yesu ndogirane zogikora. Kubyo izina ryawe abantu ngaha mu isi abantu bakwiye gusengeramo, abantu bakwiye gusabiramo izina ryande rya Yesu. Musaze ikindi kintu rero atari Yesu wowe uri kurabangikanya imana. No kutubwire rero ni gute mubangikanya imana. Bayisilamu vayo murakoze mu mukomera amashi. Umusomyi wiwa musubire ko kabisa mwigishe era kumusomyi wawe. Aisha. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi ni musiba. Jewe sintahura kwaba anye aribo bayoboye abantu bazoja mwijuru mu kwemera. Sintahura neza hari ukuntu no mose bayicirwa mu mutwe. Ndabona neza none aba bayoboye abantu kuja mwijuru canke babayoboye abafana kujya kumupira. Oya n'abafana kweli.